president wa zone 5 muri volleyball, nyakubahwa ujejwe marketing muri KVB, nyakubahwa madamu ujejwe wajiserukira ikinyobwa Viva muri Brarudi, mwese ba journaliste tugira amahoro n'inkino mu Burundi. Nkuko rero mwabibonye tumaze iminsi tubabwira yuko hariho urubanza twiteguriye. Ubwo rubanza nago Urundi ni competition ya Volley Beach izobera ngaha kuri Petit Bassam. No kuvuga murabona ko twatanguye turi mu miteguro, hanyuma ejo mu gitondo habukera tuzoba tugiye muri donc mu rukino nyezina. Rero ijambo nyamukuru muzakurishikirizwa na president wa zone 5 kuko uru rubanza burya n'ugwiwe, twebwe gusa twagomba kumushimira ko yatwizigiye igihugu cy'u Burundi kugira ngo gishobore guhostinga iyi tournoi. Rero nkuko mwabibonye ibihugu biramaze kuza bitari bikengira aza kubaha amadetaye, hanyuma twebwe nka Federation y'u Burundi twiteguye kubitunganya neza ku neza y'u Burundi n'abarundi kugira ngo ibintu bigene neza. Hama rero nkabasubiye kubashimira, ntihagira ikibazo mushaka kumbaza murambaza. Twagomba kubamenyesha yuko rero ngaha turi kumwe kandi n'uwaserukiye Brarudi mu kinyobwa Viva, nkuko mubizi cadufashe mu mugongo kuri urukino, hanyuma cyane murazi ko hari n'abandi ba partenaire benshi badushigikira, duhereye kuri Ministère ya Jeunesse Sport ari nayo mbere yaduhaye uburyo bwo gukora iki gikorwa. Brarudi nayo ikaba yaje yongera ko ikibicishije mu kinyobwa cyayo Viva. Hanyuma rero twagomba kubamenyesha kandi ko turi kumwe n'uyu namabwiye yitwa na Fernand Sauveur, akaba ari president wa zone 5 ya volleyball, murazi kwigizwe n'ibihugu 12. Hama rero tukaba turi kumwe kandi n'ujejwe marketing muri KVB. Numva rero yuko izino bazihagurukiye nuko muca mutangiye message hakiri kare kugira ngo abantu bazoze kurorera izi nkino zibereye ijisho ari benshi. Murakoze. Muri bimwe Brarudi yari yarihaye no gushira imbere inkino, akaba iriko cyo gituma twifuje gufata mu mugongo zino nkino za volleyball, kuko nkuko mubizi Viva ni kinyobwa gishira imbere kubaho neza k'umuntu no kugira amagara meza. Ni kinyobwa gikozwe mu bitego kama. Niyo mpamvu rero igihe Federation yaza kudusaba sponsor, twabonye arakaryo keza ko gushira imbere iyo uko kubaho neza kw'abantu. Turashimye rero Federation, turashimiye namwe bamenyesha makuru mu kwitanga kwanyu ko kumenyesha cyane ino tunwa izobejo izotangura ejo kugira bishobore kugenda neza. Gushika ubu turashimye imyiteguro yahabaye kandi turizera neza yuko byose bizogenda neza. Murakoze cyane. Nyakubahwa president wa zone 5, nyakubahwa president wa Federation, namwe mwaserukiye Viva, dusangwa amahoro twese n'iterambere rya sport mu Burundi no muri zone 5. Jeni twarwakiranya Louis, ndi murumuna wamwe ngaha, nta mukuru wandi ngaho, ndi Murundi wanyu ariko naje mu rwego rwa mabanga njejwe volleyball, naje gushikiriza inkino kugira igihugu canje komeze giteza imbere izi nkino no muri zone 5. Aha twicaye aheze imyaka 20 tugize tournoi international mu Rwanda. Ari mbande yayo tumaze imyaka 30 tukwije 30 exactement. Twatangiye le 18 octobre 1992 mu Kajagaha kw'iki volleyball. Rero naje nafasha kandi kugira nze gushikira president wa Federation, kandi ndamushimiye cyane kuko twaratwaye Federation ariko urwego twarushitseko ariko ivyo ariko arakora n'abantu bara marketing
arateye imbere cyane. Twahora mu nama muri KVB yaravyumvise ko twanabishimye. Uburundi buri mu bihugu bike muri Afrika bikora ibintu nk'ibi. Tujire kuzishigikira hanyuma dusabe nk'uko President Zone Senga yaje kubivuga. Ni kubera iki za Afrika zitobera ngaha? Ni kubera iki zisi yo zitoza ngaha? Ni umugambi dufise. Rero bitunganije uku nta kidashoboka nyakubahwa President kandi tuzobishobora ndabizi. Ngira ngo ahanini sinobivuga n'ivy'imyaka myinshi, nje gushima no kuraba ukuntu biteguwe nkazotanga raporo.